Kaze muri Nshimiyimana shop, aho ubona ko bazaniye megafone. Megafone nziza cane, aho ba bantu bagenda bamenyeza bavuga amakuru canke bagira amatangazo, aho bashobora gukoresha izi megafone bariko baragenda, canke se bamwe bakoresha mu rusengero bakamanika nko ku rusengero kugira ngo amajwi aze aragera kure. Urabona yuko iyi ari nini gose. Iyi ni mikro bashobora kumanika hanze bakaza barumva abandi barimo hanze canke ari ahantu hari abantu benshi. Rero izi megafone murabona ni megafone zimeze neza gose, kuko zakozwe kugira ngo zifashe muri ubwo butumwa, aho ubona zifise n'ibindi vyose bigenda bijana, aho twovuga akabateri, zirafise agakabure ko gushariza iryo bateri ryayo. Bateri ryayo rikaba ari iri, aho uca ufata iyi megafone ukugurura ngaha, ugurugira nkuku ugaca uduza, hanyuma ugaca ushiramwo ibateri ryawe, usizemwo ugaca wugara. Uhejeje kwugara aja ngaha, hano harimwo urashobora gushiramwo USB, urashobora gushiraho uvuga canke ugashira aho ushobora kugira gutabaza iyo bita silent. Rero urashobora guca ushira ngaha kuvuga, ugaca ufata aka ka microphone, akantu kwa kariya ka microphone kayo ugaca wugurura ku buryo ushobora kuca uvuga. Urumva ko uvuze ibintu birumvikana gose. Mu gihe udakunda kuguma ugafashe, uca ugashirako ngaha, urabona hariho ahantu haba harasigaje no ngaha ugashobora kugashirako kugira ngo uze uravuga utarinze kuguma ugafashe. Rero ivyo uvuye ngaha uragira, urabona yuko mu gihe ushobora kuba ushaka nko kuyimanika ahantu, irafise câble yayo, ifise câble yayo urashobora guca ushiramwo muri utu tuntu baba barabikoreye, ugashiramwo kugira ngo uyimanike nk'ahantu canke uyambare mu gihe uriko urakora ibikorwa bitosaba kuguma uyifashe mu ntoki. Rero urabona yuko ari vyiza cane ku bakeneye izi megafone, zirahari ku bwinshi, izi nizo bashoboye kugira kugira ngo zigire nka maonyesho, naho zirahari ku bwinshi. Rero ni karibu muri Nshimiyimana shop, wigurire, ugure megafone, ukore amakuru, umenyeshe amatangazo, canke ivyo ukora ubishire ahantu bize biraguma bivuga bisubiramo, kuko urashobora kubifata ukabishira kuri flash disk, urabona USB ngaho iriho, ushaka kugira sound ikaba nini canke ukayigabanya canke ukabihagarika mu gihe nk'ivyo warimwo uravuga canke bihenze canke ushatse guca ubihagarika, canke ugashiramwo ikindi ngaha kimeze nka flash, canke ugashiramwo ama ekuteri mu gihe ushaka kuvyumva wenyene. Urabona ko ngaha ushobora guhindura mode, namba ushira muri USB, ushira kuri SD card canke memoire harimwo igishitsi cayo, canke ukabikoresha mu bundi buryo bwa live, aho uvuga vyose bigenda direct. Rero kaze muri Nshimiyimana shop, urabona harimwo ibintu vyinshi, amabaro n'ibindi vyose bitandukanye, kugira ngo umuntu arabereka kimwe kimwe aho kigenda kigitse. Nshimiyimana shop rero ikaba iherereye mu Kizungu, muri komine ya Giteranyi ya kera, ariyo ubu ari Butihinda zone, ariyo ari Giteranyi, ikaba ari kuri centre Kizungu, kuri hoteli ya Nshimiyimana hotel. Kaze, karibu Nshimiyimana shop, irabahaye ikaze, muze mwigurire ibidandazwa bihari bitandukanye. Sagufise tournevis, rero urabona je ngaha ntayo mfise, sagufise tournevis ugaca wugarirako ngaha, hanyuma aka kagozi nako ukagacishamo ngaha, kugariraho kugira ushobore kuba wokweneneka. Rero aha hugurura ni naho wongera hakazimya, telefone bahitamo kuyikoresha weneneka ngaha,
hose ugashirako kubera baba bamaze kukugarirako n'aya mavisi yako urabibona. Muri Shimimana Shop kandi abana barabazaniye amaradiyo, itelefone zikoranye ubuhanga buri hejuru kuko urashobora kuyikoresha nka Motorola, ushobora ukayikoresha mu telefone isanzwe aho ifise n'amagupe, ntubone ingano ifise n'amagupe washobora kuba musekuti mu kuganiraho. Iyi ni telefone y'ubwayo afise accessoire yayo ikari bateri, ibateri bashiramo kugira ishobore kuba yokwaka, ishiramo ngaha aca winjiza aho kurikuramo ucyonda ngaha aca ukwiye kugakuramo. Kaba kandi ifise ahaja utu antene ngaha, antene zibiri, iya mbere ni ntoya nayo ifise ako ufungira ko ngaha yango biba bigize kugira ngo ntibihende, mu gihe iyindi nayo ifise akandi nako kinjiramo ngaha, rero biba bitandukanye. Rero nayo urafungirako, ufungiyeko rero ngaha uca kugira ya nama accessoire cable yayo kuyishariza ndetse n'igishitsi, kaba kwakiriza ngaha iratse ni 4G light, boneka ko ari ibintu bigezweho. Rero cugira amaparametre, ukagira amaparametre kugira ushobora kuyikoresha uko ushaka. Aha ni aho ushobora kuyikoresha ari nka Motorola, ushobora ukayikoresha ari nka telefone. Rero urabona aho isharizwa hose ngaha biriko byose, naho ushobora gushira ama ekuteri ukayikoresha uvuga ibintu ubyumva ama ekuteri. Rero iyi telefone ni nziza rwose, ni telefone ushobora kuvugana n'abantu bari hanze kuko ijamwo imirongo ibiri, aho hajamwo imirongo umwe ubu n'uwo bagurira mu wundi naho n'uwo baguriyemo biza bizananye. Urabona n'akantu zawavuyemo ngaka. Izo nizo nimero zazo.